ubunyene inspection générale de l'état ubunyene ikija kukivi ibigire neza ro dossier hanyuma tujibere butungane munsi ndacaida batsinde umva sishaka kwemera ko mutwibiki bona leto bihebe turaje imbere butungane neza nimwantsinda ndaheba mugaranje muhigwa sinda batsinda muhigwa sinda batsinda ivyabona tuzobizana emwe bash wa munyamugamba bagurisha inka kugira ngo aburane inkoko ndemeye pour l'avenir du pays nzoriha nzana ivyabo navyo hanze tuburane jewe muganzoba nziko ntabaye Burundi ku myaka kamaramaza mugaje ndaburana namwebwe odeka turaburana kabisa ibi twabisabira ko kunyene batwibikibona nyene biheruko nyene aya no kuvuga yuko ministere ya intérieur agriculture na commerce hani mwebwe mu gisata bijejwe muguma mukora ijya ubwami burahera abantu bantu babivugisha ngo gushika heza garutse ninde yakubesha iyi ntwaro y'abaroma ntawaruzi yuko yohera nico gituma abantu bose mushobora gukoreshwa nabi n'ibintu by'intwaro y'igihe muzoherana navyo nimutashima ahubwo gukoreshwa nogira nti muri iyo ntwaro murimwo mutemeye gukoreshwa n'ingingo z'Imana zo zihoraho ucusanga uheranye n'ibihera ucukorera mu ntumbero y'ibintu bihera bikugarana mw'isi ariko iyo uri mu ntwaro twese kandi tuyirimwo kuko abantu bose ibihugu byose bigira intwaro yavyo ariko ukamenya gushingira ku mico n'imigenzo les valeurs z'ubwami bw'Imana les valeurs évangéliques intwaro zirahera les valeurs évangéliques zikabandanya zikaguterura zikakujabutsa heza ivyo bintu ntimuvyibagire kuko uyu munsi sigaye umenga ibintu by'intwaro ni nk'ibimungu bishobora no guhuvya imitima y'abantu ugasanga barahushije ukumenya gushingira ku bintu bitigera bitituka rwa rukundo bwa butungane bwa bwitonzi nk'uko igisomwa ca mbere kiza kubitumenyesha mu kwibuka rero uyu mupapa dusabire gose papa dufise ikikomeye cyane kandi sinzi ko muri abibona igihugu kiri mu bihugu vya 3 vya mbere bikenye ku isi tukama mu bikorane ndaza kugaruka ku ico kibazo mwabajije mugabo tukama mu bikorane murabe nk'ibikorane tugize kuva umwaka uheze mu mpera z'umwaka uheze murabe ibikorane twagize iminsi 35 abafonctionnaire bose ba leta atani litro y'igitoro atabitoro bihari baduga isira murabe ibikorane ndiko ndavuga igikorane cy'umukuru w'igihugu cy'umuryango mukuru w'igihugu igikorane cy'umugambwe igikorane je ne sais pas isira iyo ni minsi mikuru ivyo bintu mumbabarire ivyo bintu kandi nawe ngomba mugabo n'ibintu nabonye iwacu aho nakuriye ruguru mu Kayanza twari dufise abasangwa butaka twabana tubana mbere mwiragira ibigori ubu turaganira namo tugendana genda bafise turaganira tukavuga ati gasha mwebwe kubera ko mwiragira ibigori mu kwa kane sinzi ko mu kwa cyangwa yego mu kwa gatatu mu kwa kane mwiragira ibigori mwe mwacha mu muvyina iminsi yose tamuntu yabaryamana sinzi murabaza neza mwiragira ibigori abasangwa butaka kera jewe nkiri umwana ibigori byava kuba vyeze ntitwaryama baravyina mpaka ibigori biheze nabasubira kudanaza inkoni urumva rero twavuga dutebura tuganira gutyo ko nk'abantu bangana ivyo rero byo ntushobora kwama mu minsi mikuru ukenye ngo ushobore kuva kuzotera imbere ntibikunda nuto niyo karanga muntu yanje ima niyo karanga muntu yanje karanga muntu yawe ni karanga muntu yawe iyo karanga muntu ni gwanje ima ni gwanje none ko rwawe witwa ngo iki nitwa Republika y'u Burundi Repubulika y'u Burundi yarukiriza
ufise imyaka ingahe? Imyaka 10. Imyaka 10? So wawe nawe? Dawe. Yitwa uzokwiga niyo karanga muntu yanje azofungwa. Impa. Akira mwiza. Tosha yarara. Impa. Yose gwandi. Tosha. Wagiye gukora ibitari gwa. Tosha. Nuko nyene. Myaka niyi. Na dawe, na mawe, n'izina ry'iwaje. Urabibona? Republika y'u Burundi. Nashukuru. Komera. Ya. Aha. Mera kunwa ivyeri. Isiyo iyo mba nama nahura n'abasazi nk'aba. Komera. Perezida w'u Burundi na perezida Ndikuriyo bose n'abagenero, ariko bivugwa ko Reveriyani ariwe wari umugenerali uri imbere ya Neva, nk'uko iyo nkuru yatambutse hano ku Imbabazi TV 3. Abari babatwaye mu gisoda, umwe ashinga inavuga ati Reveriyani niwe wari imbere ya Ndayishimiye. Uyu munsi wa none Neva yigeze ataka aravuga ngo nta bami babiri mu gihugu, ariko biboneka ko icyo yatakaga koko mu gihugu cy'u Burundi harimo abami bangahe? Babiri. Uburundi butwawe n'abaperezida babiri icyarimwe. Ni bidasanzwe muri Afrika, ni ibintu tutamenyereye ku isi ko abaperezida bayobora igihugu ari babiri, ariko hakagaragara umwe n'undi akayobora. Ndikuriyo sinzi ko mubyemera cyangwa muri bubyumve, ariko Ndikuriyo mu myanzuro ye, mu bikorwa bye, muri activite ze, muri muvoma ze, biboneka bigaragara ko ari perezida w'igihugu cy'u Burundi rwose. Kandi Ndikuriyo ahubwo hari naho aboneka cyangwa yigaragaza yafashe imyanzuro iruta iya Sebarundi. Sinzi ko mubibona, ariko Reveriyani Ndikuriyo hari aho agaragara aboneka yafashe imyanzuro iruta iya perezida Ndayishimiye. Rero Neva yigeze atakata abami babiri mu gihugu ntago bemewe. Ni hehe Ndayishimiye yagize intege nke kugira ngo igihugu cy'u Burundi gitwagwe n'abaperezida babiri cyarimwe, umwe ugaragara n'utagaragara, gitwagwe n'abanyokuru n'abasokuru, abasamuragwa n'abatararazwe. Donke byabaye nka wa mugati cyangwa ya kanzu ya Yezu bafindiye ubufindo, umwe agatwara agapande n'ubundi agapande. Biboneka rero ko uyu nguyu Ndikuriyo afite ijambo ntabanduka, afite ijambo mu baminisitiri n'ahandi hose hatandukanye. Niyo mpamvu ibintu bisa naho binagorana, bamushubije ku mwanya wo kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Ngira ngo nuko baritegereje barareba basanga ntibamugira minisitiri w'ibindi bintu ibyo ari byo byose. Wapi, bamuburiye umwanya basanga kuguma ari umuyobozi mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, ari naho buriya Neva avuga ati nzareba nimbona nta rusyaho, bimwe yavugaga ati nzaba nahagejeje ko bazanyica. Biraproposwa, biravugwa, biranugwanugwa ko uyu Sebarundi ashobora kuzatanga Reveriyani nk'umukandida ku mwanya wa perezida 2027. Kandi birashoboka kandi biragaragara kuko n'ubundi na Neva aramuzi nyine, azi ko Ndikuriyo ni umusirikare utajenjetse. Ndikuriyo ni umusoda navuga ngo ushoboye nyine gufata imyanzuro, nubwo yenda nawe yagendeye muri ibyo, ariko Ndikuriyo yaza guhura na Ibrahim Traoré, Ndikuriyo yaza guhura na nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, imikoranire ngira ngo yasa aho ahagaze yaba ahagaze, ararinda. Mvuze ibyo kuzihe mpamvu? Hano mwabonye aho perezida yiyamira cyane mu butabera, avuga ngo barajyana mu nkiko, tupinze, dutege, aha tugiye kuburana. Donke afite ishavu n'uburakare ku ijambo abonye watanguriyeho, afite ishavu n'uburaka bwinshi. Ukibaza ngo mu Burundi hari igipolisi,
ubundi perezida agera haraka nk'uku kuzihe mpamvu kandi bikaza kurangira ishavujwe nta wahanywe nta ufashwe nta nugaragaye perezida ararakata amabuye y'agaciro bayamaze hatabasuma hatabantu badafungura abandi nabafunguye mukagumiza abantu mu mpimba byava he byajya he akavuga cyane mugabo ukaza kwitegereza ukaraba neza ugasanga ntaho bivuye ntaho bigiye perezida w'u Burundi n'ubundi yavugaga ukibaza aho byahereye ukahabura akaza karaka ngo jewe aha mbyifatiye mu minwe nk'iby'igitoro yaravuga ngo abifashe mu minwe yiwe abiha umupfasoni wiwe mugabo na nubu nta wuzi iyo byahereye none kuki bidafata intumbero yabyifatiye mu minwe none kuki yikangata kuki ashobora kuvuga ngo afite ubushobozi bwo guhana afite ubushobozi bwo kurongora mugabo nimumbwire muri komenti ikintu arongoye nimumbwire abo yahanye na Bunyoni yafunzwe na Reveriyane Ndikuriyo ntabwo ari Neva wamufunze yego none Neva umwanya we nka perezida uburongozi bwiwe nka perezida bumaze iki buvuze iki bivuye he bigiye he bishatse kuvuga iki aha rero niwitegereza nta kintu gihari namo none ga perezida utabohora imbohe ngo bazirekure utafata ingingo ngo yirukana akakubwira ati hano turi abami turi babiri perezida abazwa ibibazo ntabitangeho inyishu Ndikuriyo akaba ari ubitangaho inyishu hano rero bisa naho abarundi bayobowe n'abaperezida babiri icyarimwe uwatowe n'utaratowe kandi bivugwa ko ngo 100% CNDD-FDD yatowe ariko navuga ngo iri mu gihombo itigeze kugira cy'akaga n'akangaratete nashimiye umupatiri wavuze ati ingoma y'abaromani yararangiye ubwami bw'ubuperesi burarangira ubwami bw'ubumedi burarangira nubwo ateruye atadomye ko yanabivuza rero aravuga ati mu gihugu twese turi mu ntwara isi yose umwene gihugu aho aherereye hose ari mu ntwara nta kwidekarara kundi ngo tuyoborwe n'ijuru n'ubundi turi mu ntwara mugabo rero aragaruka aravuga ati ibihere ibyo kwiduza no kwishyira hejuru ngo muzatwara abantu imyaka 500 yabwiraga CNDD-FDD Padiri yabwiraga abadede nibo bakunda kuvuga ngo iyo mihimbiri irasara tuzayitwara imyaka 500 yondweho 500 iyo mihimbiri irasara urumva nibyo Padiri yagarukagaho nubwo atabisiguye ariko ahanini nibyo yavugaga ntabwo ushobora gutwara abantu imyaka 500 byose urumva bibaho ubwo no rutabana rero hatabayeho ko abantu barenganya abandi yavuze ukuri kandi kuzuye ukuri cyane rwose yavuze ukuri bravo pati bravo uri umuntu w'umugabo uri umushinga ntahe aha nyine abantu bakiduza ngo gutwara si ikibazo nanone ngaruka niba ushaka batwara iyo 500 mugabo umusaruro urihe umusaruro uri hehe koko niba uyoboye nta musaruro wahombye hano rero nta musaruro uhari niba Neva rero hari abantu nk'aba Reveriyane adakoraho banda kugaruka adakoraho banda biraba adakoraho hakaba hari abantu 10 mu Burundi atarongoye adatwaye hajya mushaka Neva agira ijambo ryahe agira irihe jambo mushaka Neva abe uwahe erega nyine niba no mu rugo rwawe utagaba udashoboye kugaba igihugu wakigaba ute wakirongora ute erega Neva arataka kuva muri ofisi ye no mu rugo agataka no mwibarabara n'imbere y'abene gihugu agataka
none uwo musaruro mutegereje neva ari bubahe n'uwahe? Noneho rero urabona ko ibyo Rukira avuga nibyo, ibyo Faustin Ndikumana avuga nibyo, noneho na bwa buhanuzi uhereye kuri je duhanura nabwo nibwo, n'iby'Imana yavuze nibyo, mugabe ibya shetani si byo. Biraboneka, biribonekeje, birigaragaje, nta handi hantu handi dukatiye cyangwa duciye cyangwa tunyuze, biribonekeje neza mu Kirundi cyiza ko aha umuntu witwa Variste Ndayishimiye no kuri ijambo ntaryo, ubushinga nahe ntabwo, ubushobozi ntabwo, honyine ibintu yavuze ku Rwanda, ibintu avuga muri